Bonesha. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu nkuru y'imvaho yo kuri uyu munsi. Inkuru y'imvaho ni ikiganiro gitegurwa n'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Bonesha FM. Inkuru y'imvaho rero yo kuri uno munsi tuyaga ku bijyanye na politike na cyane cyane ingene hobaho ugusangira ubutegetsi mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ya demokrasi, intwaro ibereye kandi ihurikiyemo bose. Kuwa gatanu ruheshi uyu mwaka wa 2025 habaye amatora y'abashinga amateka hamwe n'abagize inama z'amakomine mu gihugu cy'u Burundi. Kigaragara ni uko ayo matora haba mu bashinga amateka canke mu bagize inama z'amakomine yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi. Aha bamwe n'abandi bakibaza nimba bizokunda ko inama nshinga amateka igizwe n'umugambwe umwe izokwitaho koko ibibazo bihambaye bihanze abanyagihugu narijya ari navyo babizereye bakabahunda amajwi. Abandi nabo bakabona ko ivyo gusangira ubutegetsi bitagishoboka mu gihe inama nshinga amateka yiharirwe n'umugambwe umwe bagashika mbere naho bavuga ko bizosubiza inyuma intwaro ya politike. Aha turashobora kwibaza ibibazo ko inama nshinga amateka y'u Burundi igiye kuba igizwe n'umugambwe umwe birafise ingaruka ku gihugu. Hariho canke ico bizohindura mu ntambwe ya demokrasi y'u Burundi bwari bumaze gutera kuva haje intwaro zishingiye ku matora. Icyo kwaco ni ikihe kugira ngo demokrasi yasa n'iyikirashinga imizi mu gihugu nisubira inyuma. Ngivyo rero bimwe mu bibazo tuza guhagarara ko muri kino kiganiro inkuru y'imvaho hamwe n'abatumire bacu tuza gusangira ikiyago. Muri inkuru y'imvaho tuza kuba turi kumwe n'abatumire bane. Abo ni Kefa Nibizi, ubu n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'unani Burundi bwa bose. Kefa Nibizi ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro. Bwa mbere ndabashimiye ko mwadutumiye, ndabaramukije nongera ndamutse abo dusangira ikiganiro n'abaza kutwumviriza bose. Ego murakoze. Turi kumwe kandi muri kino kiganiro inkuru y'imvaho na Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe ya PDR. Nawe ndakuramukije kaze muri no nkuru y'imvaho. Murakoze cyane baramukije ndabashimiye ku butumire nkabanda mukije bo turi kumwe ikiganiro nkaramutsa n'abarundi rero n'abanyamahanga bariko barakurikirana ibiganiro bya Radio Bonesha FM. Muri kino kiganiro cacu twatumira hamwe barongoye amashirahamwe adahanira inyungu za politike. Ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe rihamagarira abarundi gujugwevu no guhindura ingendo parcelle. Faustin Ndikumana nawe ndakuramukije ndaguha n'ikaze. Ndabaramukije nkabashimira mwadutumiye gusangira ikiyago. Uwundi ni Jean Bosco Ndereyimana asanzwe arongoye ishyirahamwe interano mu iterambere rya Afrika aba mu mfunyafunye gifaransa. Kaze nawe muri kino kiganiro wakoze kwititaba. Mwakoze namwe reka ndamutse abo tugiye gusangira ikiyago nongera ndamutse n'abarundi bariko baratwumviriza ndetse n'abanyamahanga. Ndakushimiye nawe Alain yo mucamanza nijewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro inkuru y'imvaho. Jean Baptiste Hatungimana niwe ariko aramfasha ubuhinga bw'izuma nayo Leon Masengo niwe agihagarariye kaze. Ego ni kiganiro inkuru y'imvaho mu kanya twaje kubashikiriza kubijanye nuko tubabwira tuti kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 harabaye amatora y'abashinga amateka n'abagize inama z'amakomine. Muri make Kefa Nibizi wotubwira ko amatora abonye ageze.
murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubajije. Ubwa mbere hoho kuva amatora gitegurwa duhere kuzerekeye amategeko, itegeko rigenga amatora ryarabuza amenyesha makuru kuvuga ivyavuye amatora haba ku biro vy'itora ku rwego rwa komine n'urwego rw'intara, mbere baranabujije ko urwego rw'intara n'urw'ikomine rusoma ivyavuye amatora ku mugaragaro nk'uko vyari mu mategeko arenganye. Murumva yuko tukiri kuri urwo rugero iteko rya amatora ryonyene ryashiramwo igipfungu kuzerekeye umuco w'amatora. Ariko ngaho nyine kubijanye n'iteko ry'amatora ryenga amatora namwe mwagiyemereje nk'abanyepolitike igihe twe twagiyemereje nivyo. Hanyuma twarababwiye yuko imigwi itegura amatora kuva kuri seni gushika ku biro vy'itora yari imigwi igizwe n'umugambwe umwe n'abandi bayoboke bawo, mu gihe amateka atekanya yuko hateza kujamwo ivyo twokwita mu gifaransa les équilibres politiques. Umaze kubona rero amategeko ari mu gifungo, ukabona umwarubite w'urukino ayavuye yahengamiye ku mugwi umwe, ubwa mbere ho amatora aba yamaze kujamwo agahaze, kiretse ko twebwe baturenganije mu kutwaka abitoza bose makomine twarabishikirije, baranadukuramwo na bamwe twavuga rufise igihagararo gikomeye mu bitoza mu bashinga amateka. Hanyuma rero ku munsi w'amatora ivyo twabonye no vitakora gahomera bunwa, jewe kuva mbona amatora mfatiye kuko 2005 gushika 2020 ibintu twabonye ubukari bwari mu gukora amatora ntabwo twari twigera tubona. Habaye ibintu bikomeye bitatu. Icambere ni vyerekeye kwirukana inderetsi z'amatora z'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi hafi mu gihugu cose, bakabirukana bamwe imbere uko amatora atangura, abandi abasigaye mu gatoya bakaza kwirukana hageze guharura. Hanyuma ikindi cabaye kice igifatana n'ivyo bamaze kuba bakuyeho inderetsi z'amatora, nuko kenshi baca amaza gushamwa singende kuvyita amabirete kandi bivuga uko mu masanduku y'itora ugasanga amasanduku yagiye yuzure abantu batatanga gutora. Ivyo rero mwebwe bimenya gute mu kindi ndetse zanyu zamaze kwirukana? Ni ivyo twabimenya ko umuntu agiye gutora yinjiye ubwa mbere ari umunywanyi wacu atubwira ati jewe ninjiye nsanga isanduku yagiye yuzure. Hari igihe bagira fente bakereka abantu bati ni murabe amasanduku aragaragara, bakacabwira ati rero mugabo imbere yuko mwiye mutora abanywanyi biro bita nibo babanza gutora, manze muturinde dutore, kandi ivyo nibisanzwe. Nabo bari batanu, ivyo vyose amajwi atanu uyasanze mu isanduku n'amajwi janje nk'50 urashaka kuyatandukanya. Mwebwe rero muti urya mwanya babangura tutore nibo baba ariko bashimura. Nibo bace bashimwe ni majwi asanze atwe ko bavuga ati mwe maze muturindire tumaze dutore, abamanatere babirukanye ati mwebwe baza gutora duhejeje uwo mwanya. Bacha basanga bafise amajwi bazo batoye bagashiramo. Icya kabiri nuko habaye gutorera abantu. Hariho abantu baza bafise nk'uranga muntu 10-20 aho naho nzibaze nk'ijana 123 ni twanditse no mu raporo amandatere bacu mwaravyerekanye mu byo mwagiye gushikiriza. Hanyuma hariho n'uburero washika bakaguha ikarata baza batoye bati zinga ushire mu isanduku. Hari aho wasanga bugiye buzugu bwiherera buri ahantu hari umuntu ari mu idirisha kugira ati shira cyane, aho gasanga mbere banabukuyeho batorera ku meza uva ngaho uza gushira mu isanduku. Urumva ico kintu carabaye kugera uruhanitse, kandi gitangaza ntibabigirira gusa bo bikeka ko atari umugambi uri ku butegetsi, babigirira bose. Ivyemezo murani Burundi bwa bose murabifise kandi mwabishikirije. Ahari ndaza kwagaho nyine twabishikirije muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, bavuga yuko ivyo ushikiriza ari vyanditse ku cegera c'amatora bita PVFD. Abamandatere bacu babirukanye, wumva bari kubona gute ivyo bintu? N'abari basigaye nabo barabirukana mu guharura. Jewe ndafise aho bababwira ngo araho mabiro do vota mwamwe wasanga babaretse batizana izo PV, bakacabwira ngo seni ivyo bintu vyaduhaye
yaduhaye gusa ivyo dutwara muri concessionnaire muri CPCC ivyo bintu dufise nabake basigaye ni bake barose vyegeranyo ivyo bintu vyose bimeze uko le système était verrouillé d'avance hanyuma ico ndangirize ko ni ikintu bita gusoma amajwi amategeko ategekanye yuko abantu basoma amajwi babatora mu bantu batorenga aho basigaye mugabo mu mabiro y'abatora yose nta muntu atari mu biro vy'itora yasomye ijwi kandi n'abamandateri basavye bati basavye muri kuma bisoma ni mu bitwereke ntavyo babereka na jewe j'étais témoin mu biro y'itora abiri hamwe baranyangira kopo ahandi banyereka ijwi rimwe rya CNDD-FDD basomane batanyereka bageze kugira gatandatu basubanyereka rya CNDD-FDD ayane batanyeretse ko yarayane muga yose basoma kuri CNDD-FDD hanyuma babandanje ntibasubiye reka ko mbere tuza kugaruka nagora kugira rero amajambo make twebwe mu runani Burundi bwa bose tuvuga yuko ibintu vyabaye n'ubusuma mbengera kamere kandi twavuga ko hasa n'ivyabaye amatora ntihabaye amatora n'inzego zayavuyemwo nivyo ko bavuga ko zibije amategeko mugabo n'ukuri ntiziserukira neza abene igihugu bose ego umuranirwa bose bati amatora yabaye asa n'amatora ariko sa amatora Gabriel Banza witonde mu mugambi Shengetosi twarabonye yuko wari imbere gose utubwira ko uriko urategura amatora wewe ugerageje kugira muri make icegeranyo amatora wabonye yifashe gute muri make mutwe mwabonye amatora yifashe amatora Burundi nabwaramaze kwinjira mu nzira ya demokarasi kandi geramisha ko Burundi iyo ngira demokarasi azofatwa yemeke subira inyuma imigambwe tuzokwamaho kandi zokwamaho naco gituma natwitavye aya matora kugira ngo tubandanye dutsimbataza iyo demokarasi aya matora rero yarabaye nivyo n'amatora y'igitangaza aho tubonye umugambwe utsinda ibice 96 n'ibice 5% ugacuronka intebe 100% kuko umugambo uri ku butegetsi aya n'amatora agera 5 ntihenze 2005 2010 2015 2018 2020 none munsi n'amatora agera 6 umugambo uri ku butegetsi ntari bigera urenze ibice 69% numva rero niyo matora ya mbere y'ibitangaza cyo twashimye gusa cyambere cyane mu Shengetosi mwabwiye abanywanyi banyu bati mugira bigera ko ndakubwiye ubwambye cyo twashimye sikindi amahoro yaba amatora yabaye amahoro n'umutekano ibyo turabyemera hama ibindi byabonetse hari utunenge tumwe twabonetse ariko utwo kumenya ko itariki 15 z'uko kwezi hama akaduhuza tukumvikana twari mu byo twumvikanye rero twarumvikanye yuko turemera ko amatora yagezemo utunenge hari abandi babyita ibinenge ariko dusanga utwo tunenge ntitwotuma amatora asubirwamo none ibintu bitotuma amatora asubirwamo rero bikaba bimaze kwemezwa tuvuga duti reka duhanga amaso bigiye gukurikira umukuru w'igihugu nacu avuga ati ngiye ko byagenze uko bikaba byagenze uko cyo tuzokora rero muntu mbere yo kubana rutsimbataza demokarasi mu kuzoshiraho inzego z'igihugu tuzoraba abarundi bose tutaravye amajwi mwarose mugabe inkerebutsi bakunda igihugu bari mu migambwe yanyu yose tuzobashira mu nzego kugira mudufashe gutsimbataza intwaro ya demokarasi hama ihina avuga ati tuzoshiraho rero mu nyuma mugende muyumviye ngene twogira urupapuro tukarabye byose byabaye kuyo ku matora azokurikira bitosubira kuba urumva rero turagaruka ati minenge byabaye ariya byagenze uko kuba ari guta umwanya kandi ibyo bitazosubira inyuma ntibikenewe urumva ko none banabwiye bati mugende mugere isabwira ngo yamba ahubwo nuko rero tumira mwene wacu kefa turamuzi tuzohura tube turavugana hama dutegura iyo nteguro n'abandi tubabwire bati byabaye twarabonye umunenge bwabaye ivyo yavuze byari muga amatora azokurikira mbega bizogenda gutwongenda kubwira yuko uku gutsinda 100% k'umugambo uri ku butegetsi irashobora kuba ari intango y'isozera ry'umugambi numva rero nta mpamvu yo kubisubiramo ko twagize matu cyane mu byo nta mpamvu yo kubisubiramo twabyumvise reka tubaze Faustin Ndikumana we asanzwe arongo yishira hamwe ridahanira inyungu za politike ariko rihamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana amatora yarabaye sinzi ko mwege mwashoboye gushika kuvuga kura uko amatora yo kuragenda mugabo muri make mwagiye murumva ko byagenze niba mutashize mwege mu insiguro iyi Ico bwano bivuga ubwa mbere ku mici ibiri
hariho tuko turayibijanye na demokrasi mu bundi uko nyene biza bizanana tugasubira inyuma gatoyi kuva mu 2018 urabona neza yuko hariho sinzi mu kirundi no kivuga tendance urabona yuko hari ukuntu umugambwe umwe uterura ingene ugira ingufu nyinshi wonyene nyene mu gihugu ivyo biganze nk'umugambwe kuko uravye ku 2018 igira shingiro rigihinduka sinzi ngene ubona ingene abigenga babahaye amananiza iyo bagiye mu matora nta handi hantu je ndabona ku isi bagira amananiza kubigenga ko demokrasi ushaka kwitoza urabona bagati 40% ingahe politike arageze kwitoza asaba abanyamigambwe gusa bayigira wagiye usanga babigira kumuri ariko barabati naka ubugira kabiri bya bintu vya minorité de blocage byari bihari muri asamba nabaciye byaci bivayo amapartage politique dikufasha gusanga ubutegetsi mu bya politique namenye bigenda bivamwo hamugacura bare muri processus electorale mu 2020 ngene seni yagiyeho mengo nyene bihajwe n'umugambi ko n'amategeko aza gutorerwa mu nama shinga amateka y'umugambi umwe loi electorale iyo yavuze kefa amategeko nk'amatora nayo nyene kwa kundi kavariyese hamwe umugambi ugenda nyene mengo ni birayengana hanyuma uravye amatora yo mu kwiyo mu kwa 2020 burya muri mu bintu by'amatora byose ku isi hama hariho historique abantu bagenda baragira hama hariho ico bita aba opposa sinzi mu kintu tukivuga batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi batavuga n'umugambi uri ku butegetsi bakomera ugasanga n'amashusho nyene manini hariho nk'abakandida uravye amatora yo mu 2020 bari bakomeye ntagwasa gato yarako mugabo urabona ko batagiye mu matora burya n'ikintu ushaka uje no mu yandi ma demokrasi hama hari umuntu mu batavuga rumwe na leta bakomeye cyane kandi dankuru kabona ntakiri mu matora ivyo urabibona ingene byaciye bigenda hanyuma ikindi uburyo amatora donko yateguwemwo utumva n'abanyamigambi doga uburyo bwo kwiyunguruza iki muri za kampanye hose irikiraba urabona ko umengo n'umugambwe umwe twari umengo n'umugambwe uri kuragira kampanye ibyo byaragaragara imukamengo nekani nk'amatora y'umukuru w'igihugu hari ibintu bigaragaza yuko amatora kugira uzuronke ibiyavamwo ubona ko vyotuma ubona ico bita imigambwe myinshi muri amatora ubona ko kizo ari nk'igitanga hanyuma rero umunsi w'amatora naho icaro birarero bintu byaciye bikomera kuko ibyo bitangwa amayiregilarite twebwe ntitwari turafise observateri nyene ngo bagiye abo baja nyene kunze mugabo hari ukurikira amatora turafise abanywanyi bacu mu gihugu hagati benshi mu ntara zitandukanye baragiye gutora umwe wese naho yakubwira experience yabonye agiye gutora n'ibyo byabategeza kuzinduka bakaja ku ntuze ku rubuga gutora hakiri kare haramwe barimo hama umuntu akazaronka information icyageje rero kuntangaza nuko kuntu wasanga izo yirigira ubwo bunengi akanenge wumvise uri nk'ingozo gacukumva mu kiruhu gacukumva igitega uko nyene kumva ati hari habaho binji ugasanga amasanduku wasana yamaze kuzuruka kumara ati haraho batore haragira gute ibyo onye hari wambwiye ati je ninjiye gutora nasanze umudamu umwe nyimba sizica twara mu ikomine afise ngo amantuze ngo amabirete ngo umuganda nko 50 60 ngo abana abantu amategeko ngo bavuga ko na procurasi baye ntirenga umuntu kefa procurasi yari imeze gute bemerera umuntu we ku muntu none umaze kwikorera umuganda ngo jeje gutorera abantu urumva harabaye tutunenge kabisa twaragaragaye ku buryo gira bo vyicara kuravya n'amatora azokurikira urumva rero ubiravye rero ukaratere twabaye bica bituma umengo n'umugabo umwe wiganje gusa ikintu ndiko navuga nuko abari umugabo uri kutegesi banyu nubwo wawotsinda amatora wogerageza ukayatsinda ku buryo n'abatsinzwe
bataronka aho bafatira mu kwerekana yuko amatora yagenze nabi hamwe na ngira na pedera acavuga ngo batagira ngo yaturegerarite ngo bari kuyatsinda sinzi ko ari kwaca yiburi urumva hamwe na cenge tuza acavuga ngo iyo batatwi bacaye ngo naje ari gutsinda urumva hacaye igipfungu kandi no ku matora abashinga amateka burya naho wotsinda ku 90 naho utsinda ku 60 ntibisa urumva urashaka gutsinda amatora sivyo ku mashinga amateka ukaronka 80 cyangwa 60 arabashira amateka birafise isiguro bitandukanye kandi bitwa ko wayatsinze mwanka amatora y'umukuru w'igihugu urashobora kuronka 51 sivyo kwijana ukaba yatsinzwe tutwarira igihugu cyose mbwina amashinga amateka kame urashobora tuti turabona les forces politiques reka kombre turagaruka nico gituma rero ayo matora atunganywa neza vraiment kiracari cyo twokwita ikibazo mu bijanye n'intwaro rusangi mu Burundi. Yego Jambo Skondera Imana namwe mwarakurikiranye amatora muri mu ihuriro ry'amashira madakiranira dahanira inyungu za politike wewe aho waruherereye ntabonye amatora agenze gute ubwa mbere hoho kuva imbere gato y'amatora twe twarabona ko mu Gwiseni uyaga n'abegwa n'amatora baba abanyamigambwe yaba amashirahamwe ndetse n'ibimenyesha makuru tukabona koko kumyiteguro iri kwiragenda neza aho nibaza ko abagiye mu matora bose byo babishima umunsi w'itora nukuri abarundi bavyutse kare bari baruse inyigisho zikwiye ko umuntu aheza guto ashika kare agatora hamakisubirira ku mirimo yiwe rero twagiye guca n'ukubwa twari mu gihugu cyose ariko nkishira hamwe intererano y'abarundi mu kubaka Afrika aba twari mu ntara ya Bujumbura aho jewe naciye canka abo twari kumwe bakoreye ibi bintu byo kuvuga ko nta hantu naciye ngasanga bas ko barasohora ko twarabaze dufise ivyegeranye tukabaza tuti aba ni bande wewe aba baserukira iki tugasaba uri kuri kukazu kitora aba bari ngahi mu aha batorera n'umuti bakivuga bonye avuga ati jewe nserukira umugambwe CNDD-FDD uwundi ati ndi umuporona uwundi ati ndi umuAPDR uwundi ati nishira hamwe uwundi ati ni katolika ariko bumvise ko ivyo kuvuga ko yavuze ati twagiye tubona abandanya yavuga ko bishoboka ko hari umuntu yararongoye ibiro vy'itora aramwanyira ko yinjira ariko nibaze ko Kefa bwa mbere ho sumuntu mutoyi sumurorerezi mutoyi yari ku rwego rw'igihugu kandi yarafise ibyaharanira yari urengana yaragiye gukorera aho hantu kandi warabisaha ntiyo sanga yaragiye kwicara ku ntebe wagumeyo kuva itora ritangura isaha 12 n'ahantu yaragiye guca ukumva rero ko abantu batarimwe kumwe umuntu arashobora kumubaza ati wewe uri igiki amubonye igihagararo kibaza ati none uje gukora canke uje kudusuma urusaku ntabimenye ariko Kefa arazi yo bica acarondeza ego ndavyumva twese byarashika gaca umwibwira akavugana n'ubutwara sesi akavugana n'ubutwara sepi gushika rwego rw'igihugu ndatangara cyane cyane iyo numva ko Haseni igizwe nabo mu mugambwe umwe ivyo bintu birantangaza ko nk'uyitwara n'umuti Jesse nzi umugambwe imbere yo bari kuko sinigeze ndamubona yambaye muhambaro w'umugambwe numbaza ko ari umugabo twese twemera ko ari umugabo arendeye ivyo zo kuraba umutwara mu Museni umugambo ari musizo biduhangira rero ico bikora twebwe aho twaciye amatora ariko aragenda neza umutekano ico nibaza abarundi twumba gutahura no kumenya mbega abantu bagiye muri aya matora ni bande
kumbe tubiga ko mu mwanya wacu wo hanyuma reka dutere imbere Kefa Nibizi kubona none uyu munsi inama nshinga amateka y'u Burundi igiye kuba igizwe n'abaturuka mu mugambwe umwe birafise ingaruka ku gihugu. Ubwa mbere ho kugira ngo tuvuge ivy'ingaruka mbega vyaje gute kugira ngo dusange inama nshinga amateka igizwe n'umugambwe umwe. Manze ndakwibutse yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ari muri kampanye mu ntara ya Cibitoki yaramenyesheje yuko yifuza yuko hoba umugambwe umwe urongora igihugu yuko ari igihugu gishobora gutera imbere. Ivyo birongera asubirwamwo n'umukuru w'igihugu ari kwiyamamaza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ariko hariho mu bihugu bimwe usanga umugambwe uri imbere kandi ukomeye. Ico gihe niba vyanditse ko bari muri demokarasi baba ari mu bindi. Twebwe turi muri demokarasi ngaha umanze wumve yuko uko kwa tugize inama nshinga amateka y'umugambwe umwe ntivyavuye mu ishaka ry'abanyagihugu ryavuye mu ishaka ry'uwo mugambwe nyene kuko bari bavyivugiye bo nyene igihe bari mu kwiyamamaza. Muri ico gihe rero ngarutse gatoya kuri ico ubibona gute basibuye bati dukeneye umugambwe umwe kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu. Uwo mugambwe bavuga uzoteza imbere igihugu n'uwahe ko mbona tumaze imyaka 5 bavuga yuko indongozi z'igihugu zigibiturire zatunganiza abanyagihugu ubucamanza bukora nabi. Nejo turi mu nama y'anyicumuko y'igihugu yatubwiye ati wenyene nazo bise no makuru ngaha muri bonesha mwabisubiyemwo abagize urwego shingwa ntwaro babonye ibintu biteza imbere igihugu baca babisubiza inyuma. Aratwibwiye yuko n'umuntu babonye yerekana fraude baca bamupfunga. None uwo mugambwe ko bose ava mu mugambwe nyene niwo mugambwe bwatuzanire uzoteza imbere igihugu. Mbega ubwo ivyo vyakozwe n'abashinga amateka bari muri senere na iprona barimwo ko baca bavuga ati tubirukane tubikore neza. Twebwe rero ingene tubibona ivyo bintu sinzi ko nza kuronka ijambo ryiza ry'ikirundi mugabo ni ibintu vyo gushaka vyo kwikumira vyo kwigungira ko hamwe abona ati twebwe aho tugeze ngira ni kagasoroga bakoresha bati zige zose niziri mu magi ngeri zashatse gushira mu ngiro bateka ibintu vyose tuvyegeranirize ko twitware vyose ariko jewe ico nzi ndashaka kuvyemeza yuko bijya vyabaye abanyagihugu babikoze. Bimaze ko bimeze uko rero nukwitega yuko bizogira ingaruka mbi nyinshi ku gihugu kuko bazovuga bati ubu ntawe duhiganwa ntawe utugoye dukora ivyo tugomba. Bongera bavuga bati aho tugeze abanyagihugu tubanezereza tutabanezereza dukeneye amajwi tuzoyaronka dukeneye bino bibanza tuzobironka. Ivyo rero jewe ndiko nditegereza amahigwe mabi menshi dufise nuko yegushi igihugu mu kaga gusumba ako turi mu no munsi. Ego murakoze Gabriel Banza witonde ivyo ashikirije Kefa Nibizi nawe ne kubibona. Je mvuga ibyanje ntibiri kure cyane y'ibyavuze kiretse gusa bidahuriza ko cyambere yo kuba inama nshinga amateka igizwe nabo mugambwe umwe twebwe nta bundi buhinga navuze ko amatora yabwiye twarabibonye urumva ntacyo twohindura. Mugace n'amanavuze iminsi yose ni kimwe gutsinda ni kimwe gutunganya igihugu ni kindi kubera igihugu kimeze nk'ingoma. Ingoma urashobora kuyiba barashobora kubona akagoma keza gateretse ngaha muri bonesha agenda gatwaye ariko musatanguye agatamwe kuyikubita abana baca baho bafise ingoma muzomenya ati yangoma yacu yagiye ngaha. Nje bituma rero ingenda bashinga amateka abijana na 11 bazokwigenza nivyo bizokwerekana kazoza k'igihugu na kazoza ku mugambwe uri ku butegetsi. Kora bashinga amateka bafise intumbero zitatu. Ubwa mbere no gutora amategeko hama gukurikirana ibikorwa vya leta no guserukira bene igihugu. Mu gihe rero ari umugambwe umwe inama shikiranganje no munsi bagize leta n'umwe ucamva ko n'itegeko rije rizoza mu n'amashinga amateka barize ucamva ko no munsi bishobora kuronka n'amashinga amateka igiye mu kigo mu nama itadonze iminota 15 umushikanje baje kuvuga zogira byo bita expose bose bacadugiza hamwe n'amaboko bagaca bataha. Na cyane cyane ko mukuru y'ubu nyene yatubwiye ati hari abashinga amateka mande rindi hera atavuze ijambo na rimwe
atabajije ikibazo kandi adaterereye igikorwa cyo kuduza ikibazo kiratomoye nasabye nakubaje mbega ingaruka hariko hamahoba ko hagirwaho umugambwe umwe abashinga amateka bavuye umugambwe umwe bizogira ingaruka mu mici ibiri nihaboneka uburongozi butajegajega hamwe bo kwikubita gashi n'umunsi tukarabo tugatse tugiye tuzana uburongozi bwiza kuko umunsi turafite ikibazo nakubwiye maze ko umukuru w'igihugu atari abandi amafaranga n'umuntu barayansubiza kandi y'igituri akavuga yuko hari abantu muri leta mu gituri ivyo bivyo kumugarage uko nyene akavuga yuko yatumye umuntu wo mwipereza atari imivinyo afrode girice haje ahubwo mwipereza akaba baca yijana nuko akaguma ari mu nzego hamwe rero bitohinduka bavuga bati bashinga amateka ni mumfashe gutora amategeko ahana abantu ndongo ubundi bubaca bwiyongera babikoreshe mu nzira nziza niyo bikoresha mu nzira nziza bizokora ko nta bizobagora bazana amategeko meza hamagire gute akurikiza hamatebeho neza mugabo nibyaba bimwe bita ngo ni system nta uvuguruza uwundi umushikanje ngo ari inzarizana ngo cizwe bagaca bemeza bigaca bibandanya ukunyene bifise ingaruka mbi kubera urumva ntuzoza kubaza ikibazo gikomeretsa uri mu muganga baca bavuga ati mbega wuje yavuye he ibintu byanze bivugwa n'umushikiranganje byaciye muri leta wowe bigiraho commentaire ibyo bica bigira ingaruka mbi njyana natamwe batero ingene bazokwigenza bifise ingaruka ku gihugu no ku mugambwe wabo ku gihugu turashobora kubaho neza n'umugambwe wabo gacukomera ku gihugu turashobora kubaho nabi n'umugambwe wabo akaba ariko arutegurira iki gutsindwa uko byanka bikunda intwaro demokarasi nzosubira inyuma kandi byanka bikunda imigambo tuzoguma turiho kandi byanka bikunda imigambo yacu tugufina imigambo irondera ubutegetsi ngo butegetsi burondera mu bene igihugu hazogera igihe rero kumbura ibyabaye bitazosubira kuba mwajya amatora hakaba ibindi bintu bitangaje bagatangara cyetuma rero nta kintu mvuga ko abuco nkora gusa ndabipfurije amahirwe kujyanye nibayavuga ko bayaronse bayahawe n'abene igihugu nibandanize nayo mahirwe baje mu kigobe nibo bonyene sinzi ko bazohana na pole cyangwa bazohana felicitation uko nta numwe azobishingira naye nibo bonyene nibagende bitegature badukorere neza bose twipfuza iki ihinduka giza ariko nibatabikora bamenye yuko turi maso kandi zoguma natwe dusekera bene igihugu uko bazokwigenza nivyo bizokwerekana ingene Burundi buzoba Faustin Ndikumana mwishyirahamwe Parfeme muhamagara abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo dufatiye kwibinare ko ndabaza abandi kubona inama nshinga amateka y'u Burundi igiye kuzoba igizwe n'abaseruka n'abaturuka mu mugambwe umwe bifite ingaruka izihe ku gihugu ubwa mbere hoho ntidufatiye ko umugambwe umwe kubyavuye matora uravye ingene amategeko yaratanzwe atora ubwa mbere ho tubone ko atakintu gihindutse kinini ngira na kefayo niyo arabibona nta gihindutse kuko kuva mu 2020 nta kintu na kimwe cabuza amategeko y'umuganga CNDD-FDD kurengana mu namashinga amateka ibyo vraiment twimazemo imyaka vraiment abajya bashinga amateka bari bariyo batavuga rumwe n'umugambwe bashobora kugira ico baterere ku ciyumviro gusa mugabo ntaco bashobora gukora ngo babuza ati ritegeko igihe rero udashobora kubuza itegeko na rimwe kurengana ni nk'umugambwe uba wiganje ni burabirazwa ari majority y'abusori canke ntaco umba uri opposition uri hanze mu bisanzwe ibyo rero ni nko kubandanije ikigira kabiri rero nuko ko navuga nti bon kubijanye n'ingaruka ni nuvuga yuko no bijana ku mici ibiri kurashobora kuba gukira cyari gushika mu cobo kuko ubu unyi ibi byo kwanga abashinga amateka tugiye kuri demokarasi yo muri Afrika nyine imeze burya ntituri mu cyo bitanga ama demokarasi parlementaire burya manama ashinga amateka muri Afrika vraiment nta kintu kinini ahindura mu by'intwaro firma hani turi muri demokarasi parlementaire ngo umushikiranganje wa minwa girave ngo mu muganga wa canke eka ahantu mukuru w'igihugu nyene kandi n'inguvu ziwe zariyongereye mu ibwirizwa shingiro burya je ndabira ibwirizwa shingiro niye ryagiye iriza urumva dufashire inzira yo gukira n'igihe ni nk'amasenario mu bisanzwe bayita mu gifaransa amasenario senario yo gukira niyo ufuka ati riza tunizi yufutwara igihugu inama nshinga amateka itakugora ukaba ushobora gushinga amabanga ababishoboye ubisha ukoresheje ugushaka urashobora guhindura igihugu atawe kubloka kuko urazi ko ni buraya
nabajya ba Trump atsinda kugira abanyagihugu ati ni mu mpera na parlement izomfasha guhindura ibintu nk'ubu Trump ni wari majorité no muri parlement ni iki niko bimeze avuga ati mpa niyo majorité parlementaire ntizi ngore urabona nabo nyine hari igihe bishuka ugasanga abademokrate n'abarepublika bagiye gutora nka budget ukabona bari muri izo ariko barakwegana amatwi sinzi ko baramuvyumva ugasanga na budget ngizotogwa itevye niko politiki imeze iyo ruvuze turampaye parlement uvuga uti jewe bimwe nshaka guteza imbere igihugu bizonyuruhira yindi atuco wita ko ari muri scenario yo gukira ni gihe mu gushinga amabanga ushobora tuti nshobora gushinga umuntu wese mbona abishoboye nta konsi bikuvuga utaravye mugambwe naho hamagara Leonce Ndikumana wa muhinga wo muri butunzi ati ngo ndakugira umushikiranganje wa mbere ubifitiye uburenganzira ati je ndakuritse mpindurira igihugu aho byakabereye kuya n'ahandi babigira uno mu Rwanda cyane nano usanga bitwa ba Donald de Kabiruka batwara za bade zande nibo baje iyo ni scenario en fait kuko muri bwiza shingiro ntibakubujije kuvuga uti reka nzane na kare kanza no professeur d'université reka nzane umuntu reka mpindure reka tugira ukuntu ivyo ntabakubujije kuko nkabajya n'abahinga turamwemera ugiye aje gusigura ibintu niki naho uvuga ati cyangwa ngutware derbe kibazo cy'amadobe cyangwa nguntwari ibi planifika n'ibintu byinshi haro n'abashaka gukura abantu hanze kwazana nk'umuntu yareyishije akaza gutaguriza ikintu byarabaye mu Rwanda cyangwa muri zanu ugasanga ijya yiri muri se yagize emergence ugasanga niyizanye baragiye gutora nk'umupremier ministre yabishitse ko bakamuzana agakora agatwara ibigo hagiye nuze encore plus n'ibigo nka Singapore yagize emergence bijya bitazamwe yateye imbere cyane cyashe kurutera imbere imaze imyaka 30-40 itwawe n'umugabo wa premier ministre sivyo hanyuma no muri Japan mugabo w'abya liberal regeze kumara 45 nka au pouvoir habo tuvuga ngo Japan ikiraduga muri des années 80 iyo ni scenario rero y'urukiyo gukira habo rero na scenario y'ugushikayo igihe buzo ati ubu rero umugambwe n'umwe ntabo kidukorako nibi by'ingwara by'ubukene birabasha kuko nubundi twebwe turatuburuye kuko amakuru nitwe tuyagera twiha ibyo dushatse amadovize abamake ari mu minwe y'iwacu turagira ikikuri twe turi komande abo bariko baririmba ubukene ni baburirimbe bavuge birabaraba ayo migambwe ati bafosta bagenda bavuye ngo igihugu kirakenye bagire gute babirareko ati ivyo ni vyabo kuko twebwe amajwi nejo tuzoyaronka ibyo kubandanya ubutegetsi birabandanya hagati aho kakarera ati ubutegetsi ushobora tuti ni kugira wewe ugacuga umukomfonda kuja ku butegetsi kwari uguteza imbere igihugu kibogora cyo kwiteza imbere wenyine ga niyo ni filozofi natsindugira neza imbere igihugu cyo natsindugira je niteza imbere urumva habaje muri iyo filozofi aho rero igihugu cyuvuti bayi aho rero izobari bayi uhavumbaza uti quelle chance fréquence yuko donc probabilité ibi hari yuko haba niye scenario niye scenario iyo zora kuvuga nuko narakubwira ati yawe ku butegetsi canke niki sivyo naho nyene bamenye ko mu mugambo ujya n'imigambo naho umutiza umugambo umwe abantu bagumara abantu haraduka nico bitari kura indari mu mugambo zigahindagurika ugasanga no kuvuga abantu bamwe babibona ukundi mitwe mu mugambo umwe bamwe bakaboni ati tubwe muri bya bindi abandi ugasanga memere kura indani ni gucya hari igihe rero bishika ugasanga hamwe bidekura progressive ugasanga nazo ziratinda ziragiye imbere kuko buryo muri dere burya ntuze le parti PRST le même mga leadership y'abantu igahindura ibintu hakujya twavuga ati ushobora tuti dans le passé bagaza yarageze ibintu ashitse ko mwiterambere n'est-ce pas bigaragara muga yatwara yitwa ro muri pro wamubanjirije ukavuga ati nta nico yakoze gwiterambere mugabo yari muri iprona inyuma hakaza buye agatwara ukundi mugabo ni iprona urumva rero
hashobora kuba leadership ishobora kuvuga uti jewe ewana ibi bintu kamene n'Ubushinwa harabitwa ba Deng Xiaoping buguruye Ubushinwa kuri progress byo kuza mu organization mondiale ariko merce kuja mu bintu vya entreprise privé buki barabugura biyeje kuva muri communisme wiyugaranye barabivamo mu president biza ati buharageze aho tavuye ko communisme twinyegeza reka twiyugura imita y'abanyamerika y'abazungiza abashinwa bama bazunga abanyabura yabaze kandi urabona aho chine yatigera umuvagirete turajora yaravuze imitaye dikiratera imbira kopya urumva rero niko nsere ko ndavuga rero urumva rero izo scenario Bikira Maria nta mwati hari bona bya biri bya mwati oya bash habaye guhinduka birashobora kuzana impuze mugabo bigumye uko biubu bash abasha jambo zikondera Imana inzi yo azotorera hari impinduka zishobora kuba nziza cyane zikaba ziri hamwe inama nshinga amateka iboneka ko ari ivuye mu mugambo umwe nje ndiko ndabaza nawe ndiko ndabaza nti hamwe inama nshinga amateka ko tubona yamaze kuba izogirwa n'abavuye mu mugambo umwe muri aba canke muri yahuriro mubona by'ukuri bizogira ingaruka nziza canke mbi ku gihugu bwa mbere ho mureke gatoyi nabereke iyo nama nshinga amateka igituma yabaye y'umugambwe umwe ko twe twari ku rubuga twarabikurikiranye imbere murabe muri kampanye nibaza ko ababene wacu banyamigambwe babohura nabo mu shirahamwe aba ku rubuga bari kurorera ingene kampanye iri kwiragenda mwihuriro twarimo consortium ihuriro mu gucungera mu kurikirana uko matora bizagenda nibaza ko tutari tamba twirorera hariyo abandi barorerezi huza makongo ubumwe abantu 180 igihugu cose ubumwe bwa buraya twari dufite abantu barenga 240 igihugu cose ego ku mabiro vote 12 nta kibazo ariko twahuye nabo muri Nouvelle Perspective Suisse duhurirayo na Union Africaine duhurirayo na EAC abo bose baragerageje gushikiriza ivyo babonye kandi baravuze ko baravye uko amatora ariko aragenda yagenze neza hanyuma rero ugiye kuraba nuko uyo mugambwe ugiye kuraba ubu mu kwitoza mu aya matora mukuba ubwa mbere hose ngeze FDD ni yarose ijana kwijana ntiyarose ijana kwijana ry'amajwi yarose ijana kwijana ry'abashinga amateka kubera yindi migambwe itakwije ibitigiri bisabwa amajwi asabwa kugira baronke umushinga amateka bica bituma ironka abashinga amateka ijana kwijana kandi ugiye kuraba profile y'abitoza Cendi ko ndaraba nta vundi muntu yarahanganye na CNDD-FDD twarigeze kubona mu 2020 uri ku rubuga ukabona ingene sene abantu bose bahari inyuma y'umushinga amateka gwasa ariko aritoze ukabibona ati uyu muntu ibyo ari byo byose batamuciyemo tazobura abashinga amateka n'imiburiburi 200 kandi yarabaronse none ntiyabaye amatora y'abene gihugu nubu niko byageye habuze abitoza bakomeye abitoza bakomeye nivyo twabonye ati gute hariho n'amakomine menshi wasanga hariyo umugambo umwe hariyo abo mu Burundi bwabose bavuga ko batarose babujijwe intonde zabo no kuvuga zari intonde mu makomine zidakwije ibisabwa kuko nibuka ko bitwaye tunarabashigikira nuko batanavyibuka ti nukuri nindi byo bintu bavuga ari byo kuri constitutionnel nibikorero kandi yabikoreye ko baravyibuka ivyo rero nukuraba abantu bariko baritoza bariwo ariko ico ngarukako ni ikintu gikomeye Faustin yagarutse ko kandi n'umuhinga twemera cyuko aba bashinga amateka ijana kwijana nibataba maso
ngo bamenye ico bakorera ko batikorera bonyene badakorera imiryango yabo canke umugambwe igitsure n'ibindi bakorere abene gihugu aho uburundi burashobora gucaho nyene bukabandanya bwogorora bakanashigikira umukuru w'igihugu tubona afise vision ashobora guteza imbere igihugu mugabo nibaba barondera guhembwa zijya miliyoni president yavuze ko yari yatubwiye miliyoni 3 ku murundi 3 miliyoni arakwiye ku murundi ko hariho abadakwiza n'igice c'umiliyoni nibagenda arico barondera conyene baduza amaboko bemeza batarinze kuraba ico batoye icarico ko kiraba umwene gihugu aho uburundi burashobora gusubira inyuma ariko rero je no bipfuriza amahirwe nongera ndabasaba ko batoba abatame kujambo ariko boba koko abashinga amateka abantu batorera amateka amategeko meza abene gihugu nayahandi jewe nakurikiranye kampanye ngaba imyamamaza nkaba narakurikiranye n'ingene amatora ariko aragenda nari twari hafi mu gihugu cyose kandi tugahurirayo n'abandi bantu batari bake mva makunga barorere turemeza ko amatora yagenze neza naho hatabuze akacanke kariya mugabo kadashobora gusubiza inyuma amatora kandi murizeye yuko inama nshinga amateka izokorera abarundi bose idahengana nico dusaba sinabuze ko ndavyizera navuze ibyo Faustin yavuze kako nabishigikiye nibaza bakorera igihugu koko abene gihugu turashobora gucaho nyene hajya bavuze ko umugambwe umwe ushobora guteza imbere igihugu tugatera imbere mugabo nibaza bonyene bagomba kwikorera dushobora gusubira inyuma Ego reka tibutse yuko ikiganiro ari inkuru y'imvaho y'uyu munsi kaba ishimikiye cyane ku bijyanye na politike aho tugaruka ku byaranze amatora n'ibyavuyemwo aho bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe zose mu bashinga amateka abantu bamwe bakaza bati ibi bishobora gusubiza inyuma demokrasi ntibandanye itera imbere nkuko byari ko biragenda kefa nibizi kubwiwanyu urabye y'intambwe ya demokrasi ubundi bwari bugeze ko inama nshinga amateka igizwe n'umuganga umwe hasho izoza guhindura kuri intambwe ya demokrasi twaba tugeze ko mu manze mu mbabare gatoya ngico mvuze ku bintu bishikirijwe n'abaserukiye avuga ko vyumvikana ariko mugende musonga ivyo nitwobireka kucumengana ibintu vyumvikana ivyo dutanga umuco kuri ico kintu ubwa mbere indorerezi za katolika zari biro vy'amatora ashika 200 kandi bo baragenda bakagumaho abo bagenda barengana bava ku biro bimwe baja ku bindi uko yatubwiye urumva birashoboka yuko aho bashitse baca bareka kubikora barenganya akabandanye mugabo indorerezi za katolika zaratangurana n'ibikorwa bakabiheza mwarumvise itangazo basohoye ko ataritandukanye n'igi wacu ica kabiri kuvyerekeye abitoje ndabanga karorero umugambi ku butegetsi CNDD-FDD ishamwe Sopebu yari ryahaye igitoro mu ntara yose bari bafite station yiwabo banywesha ko ukunukuri no kwerekana uburorero banywesha ko buri ntara uwundi muntu ategera twebwe waba ufise amafaranga ukabaho nyugitoro umva byari kugenda gute ko tunganya ibintu byo kwegeranya abantu amafaranga ukabaho nyugitoro umva byari kugenda ako karagahaze kamaze kwigaragaza ubwa mbere mu matora hanyuma rero uko bigenda kose twebwe tuza kuvuga ngo tumanza kuraba ibeko turaba igitigiri c'abantu canke c'amajwi tumaze kuraba mbega amatora yagenze gute none izo nguvu bazifise ubwo busuma n'amanyanga abayakorera iki nimba bari biyizeye umuntu yizeye aravuga ati ngo duhiganwe neza ku muco ku mugaragaro mugabo maze kuzoshaka amanyanga no kufisa ubwoba nta muntu yiba adakenye nta mutunzi umukene bashabuze ku butunzi neza ko bitomoye hanyuma uti none ibi bintu zabaye bishobora gusubiza he gushikana he ivyerekeye demokrasi birashobora gusubiza inyuma demokrasi n'amajya bwo ngamaze gutera intambwe mu bijanye demokrasi ubundi bwo ndeke kuvuga nk'umunyepolitike se n'umuhinga
iyo amatora yabaye mu muco no mu mwidegenzo atagukumira umugambi ukaruhuka gukora 100% aho demokarasi niba yasubiye inyuma kubera yuko abanyagihugu batoye mu muco mu mwidegenzo atagukumira ikibazo rero si biharuro ikibazo n'ingene amatora atunganya ikibazo ni ryashaka ryavugwa n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi igasubirwamo n'umukuru w'igihugu ati dukeneye umugambi umwe aho rero niho twe tubona haragahazi niho ingorane iri ko hari abantu bavuga bati uko bigenda kose dukeneye umugambi umwe ivyo rero nivyo dufise ko amakenga ko bigiye gusubiza cyane demokarasi inyuma ku buryo mbere dufise ubwoba ko tumaze kuvyumva yuko bashobora no gufata izindi ngingo zibuza korohereza imigambwe ukora rero imigambwe uburyo umuntu yirukana atagomba abo bahiganwa n'umuntu atakeneye gukora ibintu biri mu muco kuko ukeneye gukora ibintu biri mu muco buti nimuze duhiganwe generekana ivyo nakoze n'ivyo nzokora hagira ubunsinda turabe mugabo ugomba yuko atamuntu muhiganwa usigara wenyene nuko ivyo uri kurakora uzi yuko bitanezera babandi babaha amajwi iyi ntambwe rero tugeze naye nabivuze aya matora turiko turinjiramwo tugeze mu ikorosi tubandanya muri demokarasi cyo dusubira mu kinogo ejo hari umwe mu bakuru ndetse kumuvuga twari kumwe mu nama yavuze ati ivyo bintu vy'imigambi nyinshi muri ko marazana yego kana namuvuge ndashaka kuvyemanga ivyo nyene ico mu kwigihugu yavuze ati ivyo bintu muri ko marazana vy'imigambi myinshi nivyo mwize mu bazungu ni ibintu bizokenerwa nk'inyuma y'imyaka 30 twe nivyo vyakenerwa aho ntiwumva yuko mu majambo amakenga yuko no mu minsi ntiwumva yuko mu majambo make ubu tugaba dushika ahantu demokarasi isubira inyuma ndakwibutsa ikintu igihe umugambwe w'abadasigana iprona za gucika umugambwe umwe ku mwami Karoli ya kane hamanje kuza imvugo nk'izo nyene bakavuga bati umugambwe Pronan umugambwe mwiza ufise ivyiyumviro vyiza abarundi bose barawuhurumbira nta wundi muntu numwe yoza ahigana n'umugambwe w'adasigana iprona mu gifaransa bavyita le monopatisme de fait donc ntibarafata imigambwe mugabo mu ngiro bavuga ko ari umugambwe mu nyuma haca kwikiriro ingingo ifuta imigambwe n'ubundi ivyo turiko turazamwa guhayagiza ngo umugambwe ngo bose baburimwo ejo mbere batubwiye bati uwo muzohura mwese wese azoya tuyisendefudi niumva yuko tu demokarasi ihagaze iriko irahagarara murakoze cyane Gabriel Banza witonde nawe ikibazo ni kinyene hari cyo bizohindura ku ntambwe ya demokarasi ubundi bwari bumaze gutera kuva haje intwaro zishingiye ku migambi myinshi hari akagani bakunda kuvuga sininde akavuga mu kirundi Angene Diar Plera Alia la mort de son enfant vivant mukiri umuntu akiri muto kandi akuze ariko aratwenga ariko ararira ubuzima bw'uno munsi n'urupfu rw'umwana we akiri muzima no kuvuga iki rero ubwa mbere ho je mfise ubwoba bwinshi cyane kuko nimba ibyo bakefu bariko baravuga byabere ma bureau de vote sadira bisobanura ko urujya rwa rwose rwari mu bureau de vote rwarabonye ibyo bakefu ariko bavuga ko byabaye wowe abibaho ntavyo babonye ubu yende ko nakubwira navuga ati jewe naravuga mba usama kinga mfise hamwe ibyo katolika yavuze n'abandi hamwe ibyo bari ibyo nivuga ko abahungu bose burya rwaruka rwose rwari mu bureau de vote rwarabibonye gutunga rero mu gihugu abantu babonye ivyo bintu bakaba bariho ejo barashobora kubwira bati akarorero mbega ko twafashe kwiba amatora muzoduhike urashobora kumva mu nama umuntu yadutse akavuga nk'ibyo kana akarorero ko navuga vuga ati hamwe byo byarabaye dushobora mu rwo runtu wasanga ubwo gwaruka rwati twarabonye ivyo bintu kurutunga ruzi ivyo bintu abarikoze hama nimbu abanyagihugu nabo baragiye gutora bikagenda uko nyene nuko nabo nyene bajyamanye ibanga abantu bakoca batakaza icizere kuki ku matora hama ikindi mfitiye ubwoba burya nafite ubwoba mugambo uri ku butegetsi kora mugambo uri ku butegetsi burya turawusengera kugira umugumu ukomeye kandi uri hamwe burya mugambo uri ku butegetsi ugize ikibazo twese turakigira kuko kirashobora guhitana igihugu kigahitana twese kigahitana amaradiyo no kuvuga iki niba usengera mugambo uri ku butegetsi no kuvuga iki mbabazwa na kahise kubera kahise abatwara no munsi barabonye kahise
barabonye abantu bagwanye kugira ngo dushike mu migambwe myinshi nabo nyene bahite mu migambwe myinshi barabona ngwana abantu bagwanye bakiri bazima bakiriho nabo nyene bakiri kwiyumvira rero ngo uri kurashaka kubuza abandi ko babaho mu mwanya muto urashobora kubishobora banashima kandi ukanabigerako ariko umenye yuko uri kurahereza amahirwe y'abantu impera n'imperuka n'abazokwibyuka tomora tubwire ingaruka za kuri demokarasi ingaruka ni nyinshi ngahari ni kuvuga yuko ibi byabaye navuga ko byabaye hamwe umukuru w'igihugu yatubwiye bitoshikwako kwera twijaje byanga bikunda akabaye karabaye reka turabe imbere reka rero mu bibanza bizokurikira by'igihugu mwese muze mudufashe dukize igihugu hamwe rero iri kumira ryabaye mu matora tuvuga akarobote n'abanyagihugu bari n'abashinga amateka digaca reba no mu by'intwaro nk'uko biri n'umunsi kuko no munsi nagenda avuye ku bice birenga 99% kwijana byiharijwe n'umugambo naco gituma mbere bintangaza kuma batisha mvu ku migambo twebwe ataco tubagize twebwe nta rwacu bifise mu miruko berabera mu gihugu byose bifise mu minwe n'umugambwe uri ku butegetsi umugambwe uri ku butegetsi ni ufise mu minwe ibyo mu gihugu byose ngira bahinduye bakadushiramwo niho byogira kumbuza mugenda musongora umwanya yego burene baravuga yuko rero bizogira ingaruka kubera ko urabona ko umugambwe uri ku butegetsi ugumushaka kuko nta mukuru yabivuze ntituzi ko umugambwe uri ku butegetsi uvyemeye umukuru yarashobora kubivuga ati jewe nzobashiramwo umugambwe uri ku butegetsi ukanana kuko nubu niko bimeze kuva mu 2020 yatubwira ati je bice 70% nibyo umugambo watsinze 30% nibyo abandi ko twe ntwiga dutsinda bice birenga 70 ni no munsi niko bimeze hamwe rero twosanga icyumvira fise atagisangiye n'umugambo ukagira tubwira ati by'iwacu mu mugambo ntugira ubutwara nabantu baje hamwe bakiyumvira ntituzi rero ko bari ku bazovyemera ibi rero byogira bagadukumira niba dushire mu nzego bakibaza ko ari ubuhinga batoye nta ngorane ariko bamenye yuko kahise karatweretse yuko abakoze ibyo baterewe kandi nibo bafise n'ibintu byinshi nabo nivyahinduka niyo bazobihomberamo gusumba twatabye ego murakoze Faustin Ndikumana ikibazo ni cakindi nyene uravye aho demokarasi yarigeze mu gihugu cy'u Burundi kuba inama nshinga amateka zo yiharijwe n'abashinga amateka bavuye mu mugambwe umwe birafise ingaruka kuri demokarasi nabivuze kuri nenambo nuko ngira peut-être nuko ngira nabivuze ingitangura buya je kwabo je mbona uko imisi hera ahubwo akanuka ukademosagana kavumukako sinzi ko babibona jene kuva mu cyo ahubwo kagena karavumukako uravye nk'igene demokarasi meze nko za 2005 kuza muri 2010 bigenda bivunguka buke uranyuma aha kefa tuvuge agiye akaba nka ministre d'agriculture canke ni iki cyo bamuhasivyo kefa agiye yego umuntu guteye agiye kurikiza programme ya SNDF yoza je gucamenda rero ngo je ngiye kugira ngo wewe uragiye n'uburenganzira bwawe mugabo nta programme mwaje kurisako uragiye rero banzu nindi niyo mayeri akunda kuba ari ugatusanga no mu banyepolitike ya demokarasi barayifashije kubura kanovera kubera yatungwanywa neza uko biva gutyo buyane kuronka amajwi menshi uranyumva gaba murashobora tuti ko je iyo baza kugenda neza jewe na cegitoza ushobora tuti burya jewe kube na gusha ndonga ibitangaza sivyo urumva ico ncambi kuko urabona muri 2020 ugeze ko wabuze ko agatogwa saye yaboneka gasha n'inkuru dashobora kuraba bashimwe tika 200 twinshi nubundi umunigana ati nubundi je nkeneye kuja mu nzego bice bigwa biri fose afete je n'abanyepolitike bo batavuga rumwe no kuri n'umugabo utegetse nabo nyene je ndababwire hari ikintu bategeza kumenya ati sinagiye muri politike kugira namure inuzira muri politike ndayikore urabona haro n'abana bajya ujya mu Faransa ninde ujya mudamu baropera bajya mu 70 bagishimwa muri za 72 urazi ingene bafatwa mugabo barageze apresse nkana kuronka sivyo none hamwe basiga muvuga bati yobanga bangana n'amakuru urazi giye avuye muri demokarasi ujya ngira ndabafike fa barabi avuye kure urumva rero nyakaro nashaze gutaye ingene abantu abakuraje bamwe babdora wade bagahera muri za 70 akazoshikira ubutegetsi muri 2000 plus de 30 bakubita bwabo
donc akaba tuje sinza niyo muri leta guba ndishe muri opposition ni kiba urumva rero nivyo ni ibintu rero biryosha demokrasi determination ya opposition mugabe yo umuganga uri ku butegetsi ubikoze gutyo babanye n'abagaca bavyorusha ya demokrasi iragenda akagira murakoze cyane Jambo Skondera Imana dusongora harisho kuntu cyose muri demokrasi hamwe ko tubona inama nshingamateka yagiye kwizizirwa n'umugambwe umwe uri ku butegetsi mbega hoho hoshaka kugira ngo iyi demokrasi isa n'iyashinze imizi mu Burundi n'izuri nyuma ubwa mbere hoho nagomba kugaruka gatoyi mugire musonga ko nyarutsa kuri katolika ntiyigeze ivuga ko amatora yagenze nabi yarahanuye iravuga n'utunenge hanyuma iravuga ivyokogwa mu matora yo kuri kinemeranye n'abavuga ko demokrasi yo biri kirasubira inyuma mu Burundi kuko imigambwe irahari kandi turibaza ko atari umugambwe wifuse nta migambwe igiye gufuka ariko wumvise amakenga kefa yashikije ubu hariho nk'ikintu kigiye gufudika none uburundi bwa bose kizobandanya nyuma y'amatora umugambwe w'urahari ufise inzego n'igihe waba mu nzego zipanze neza twibaza ko agiye kwitegura nko Faustin avuze ati hari imigambwe iva kure nawe nyene mu mugambwe Codebu yitunganye neza azoshike mu 2030 bimeze neza rero bayareke gushikuza kubijanye n'amanyanga yoba yarakozwe nibaze ko ibyo bintu no kuri no gushikuza ico nibaza ahubwo aba bashinga amateka nimba bose bava muri uwo mugambwe twizere ko bagiye guterera no gufasha umukuru w'igihugu kuko akomoka muri uwo mugambwe kugira azoshike kuri iriya mbono mwari mwarabishikije mu kanya gahetse yego muri iriya mbono igihugu giteye imbere kandi cifashe mu 2060 rero ico twibaza twebwe mwishira hamwe abacanye mu gihugu uko tubibona nuko igihugu kiguma ari igihugu uko Gabriel yabivuze no kuri nimba hari habiteguye guterera by'ukuri nivyiza nibabashire mu nzego zindi simpaka n'amashinga amateka bafashe batere kepa nibizi muri make umunota umwe gusa nigiye cyo kugira ngo demokrasi yasa nimaze gusiga ibizi mu Burundi ntisubira inyuma ubwa mbere dusaba umugambi uri ku butegetsi hamwe n'inzego z'igihugu guheba ikiciyumviro cyo kwifuza yuko umugambi umwe ivyo ko umugambi ushobora gutwara iminsi myinshi nibisanzwe naho dutwagwa imyaka 25 bamanza aho bagejeje kugira ngo tubone yuko izoteza ico cyumviro dusabe bagihebe ica kabiri dusaba yuko bakora ku buryo imigambwe myinshi igumaho kandi ikagumana uburenganzira bwo gukora ibikorwa vyayo ica gatatu mu bijanye n'amatora twe dusaba yuko hobaho amatohoza yigenga kandi yimbitse yerekana utunenge twose twabaye nibatari n'ibinenge muri aya matora icayo kimaze kuboneka cyo dusaba yuko habaho ibiganiro n'inzego z'igihugu kugira dushireho amategeko n'ingingo zotuma amatora zokurikira abanyamigambwe n'abaserukiye bafise uburenganzira ushobora kubuza yuko utwo tunenge tubaho turanasaba kandi yuko n'abantu bafungiwe ubusa bariko baranka utwo tunenge bufungurwa icanyuma natwe imigambwe ko Faustin bivuze twihagarariko ntitugende ngo nimumbe dukoma amashi dutambe nk'uko mutamba tugume ku ntumbero yacu twihaye jewe n'ukuri nibisanzwe ko amateka atandukanya akazi k'ubuhinga n'akazi ka politiki umunyamugambwe abaye umwigisha canke abaye umuganga
canke agatwara centre de santé canke ibitaro izo ni ibintu bisanzwe baravye ubuhinga bwiwe kuko ntagire umuntu aza kubwira ngo ntusubire kuvuga ivyiyumviro vyawe kugira ngo tugwe ikibanza ivyo tuvyanke tuhagarare kwizima murakoze cyane Gabriel banza witonde inigiye cyokorwa kugira ngo demokrasi yari maze gusa nishingirize mu gihugu ntisubire inyuma sinabyinshi cyane icambere n'ikijya perezida kefa yavuze iki cyumviro cy'uko uvuta imigambwe bakifuza ko usigara umugambwe bagifutira mu mitwe yabo kuko ko bibaza ko bariko barikiza niko bazo bariko baritera ingorane gusumba mbere zikomeye bagifute mu mitwe bagihe babanza bamenye kibazo biri mu gihugu atarohara rw'imigambo bifisemo bareke hama ikindi gikomeye nuko bogira iyo ouverture bakamenya yuko n'indi migambo ishobora kuja mu nzego zifatanya kandi kabafata ikibazo c'uburyo mu migambo ico rero sinzi ngene bakefa gikemura sinzi ragira gute mugura abona yuko ijya disproportion y'uburyo irateye ubwoba hamwe uvuga uti none abantu bazohiganwa uraza amakampanye bara ibintu by'uburyo bitwara canke nibiki n'icyo kazo kizokibuka gute dukenguruke cyane kuri kano kamo k'icokorwa kugira ngo intwaro ya demokrasi itsimbatare mu gihugu turangirije ko kino kiganiro inkuru y'imvaho twariko turabashikiriza kuri uyu umunsi yari ihagaze ahanini kugusangira ubutegetsi mu ntumbero yo gukomeza intwaro ya demokrasi mu Burundi inyuma y'amatora y'abashinga amateka hamwe n'ayabagize inama z'amakomine yabaye kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 amatora yatsinzwe ahanini n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD haba amashinga amateka canke mu nama z'amakomine reka rero nkengurukire abatumire twari kumwe muri kino kiyago